Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatatu itariki 5 z'ukwicumi mu 2025. Imiryango y'ababuze ababo mu myerekano yadutse inyuma y'amatora muri Tanzania irabandanya itegura gushingura abayo mu gihe abandi bakigandaye. Umuhari wa AFC M23 wahaye akazi abacamanza barenga 300 mu karere igenzura mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twamaze umwaka n'igice turibunagana tutarashyiraho ubuyobozi bw'ibanze. Komeze kwinangira kandi abaturage bakeneye service. Hatangiye gushyiraho rero administration, police nayo yarize irarangiza, nabo barize bararangiza bakora ikizamini ubatsinze. Mu Rwanda habandanije kumvizwa ivyabona vyagiriza Beatrice Munyenyezi ivyaha vya genocide muri sentare nkuru ikorera i Nyanza. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni David Jaseni mukanya Siriake muhawe nayo aje kudusomera yavugwa kwisi. Sentare nkuru ya Amerika yatanguye kumviriza urubanza ku kibazo gikomeye cerekeye kumenya nimba President Trump afise uburenganzira bwo gukoresha ububasha bw'ibihe bidasanzwe mu gutangisha amakori ku bintu vyinjira mu gihugu. Abakora urudanza ruto hamwe n'umugwi w'intara bavuga ko ubwo burenganzira budakurikije amategeko ko rero bukwiye guteshwa agaciro. Mugihe sentare yo kwemera ivyo basaba umugambi w'ubudandaji wa Trump uzoca uhagarara. Leta kandi izotegeza gusubiza amamiliyaridi y'amadolari yegeranije aciye mu makori. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko umutekano umeze nabi cyane mu karere ka Kordofan muri Sudani inyuma yaho abantu 40 biciwe abandi amajana barakomereka mu gitero cabereye ku maziko El Obed kumugwa mukuru wa Kordofan yo mu buraruko. Ico gitero gifitaniye isano n'imigwano mishasha yasubiye kubuka hagati y'igisirikare n'umuhari wa Rapid Support Forces bivugwa ko uriko uritegurira gutera ico gisagara. Inkuru ya Richard Kagowe mwumva mwijwi rya Aurore Ishimwe. Umuhuzabikorwa wa ONU ahamagarira iyi migwi ibiri guhagarika ingwano vuba na bwango kugira abakingire abanyagihugu bisanze hagati y'uko kutumvikana. Arasaba ko inzira zicishwamwo ubufasha zokugururwa kugira zishikire abazikeneye. Abantu ibihumbi nibo bamaze guhunga ibitero vyo muri El Fasher mu gihe amakambi yarengewe ariko ahangana n'ubwinshi bw'abantu. Ishami rya ONU gitaho abana UNICEF rivuga ko ibice hafi 15% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Umukuru w'ishami rya ONU gitaho agateka kazina muntu Volker Turk yabwiye BBC ko ivyaha vy'ihohoterwa vyakozwe, agasigura ko ifatwa ry'igisagara ca El Fasher inyuma y'umwaka n'igice bariko bakigwaniramwo ari ibintu biteye ubwoba cane. Ahamagarira amakungu gukinga ntihabe ayandi mabi arengeje. Umukuru w'igisagara mushasha w'umugambwe w'abademokrate yatowe Zohran Mamdani yabwiye abamushyigikiye ko intsinzi yiwe ishobora kuba urugero rw'ingene botsinda Trump mu ijambo ryiwe ahereje gutsinda. Uwo mugabo w'imyaka 34 yavuze ko mu gihe ca politike y'umwijima New York ishobora kuba urumuri igahagararira abakeneye gushigikirwa. Igihe yariko ariyamamaza naho atirengagije President Trump yashimikiye cyane ku buzima buzimvye. Zohran Mamdani yiyita umudemokrate w'umusocialiste yatsinze ayo matora ku majwi menshi aho abayitavye abarusha hafi inshuro zibiri abitavye amatora aheruka y'umukuru w'igisagara mu myaka 4 iheze. Iyi ni BBC. Icegeranyo casohowe na kaminuza ya Yale muri Leta Zunze za Amerika
cashize ahabona ko abagwanyi ba Rapid Support Forces bariko baratora ibiziga mu mabarabara babihamba mu kivunga mu binogo bicimbwa ubwo nyene El Fasher ahavugwa ubwicanyi bw'ikivunga no gusambanya ku nguvu vyabaye kuva RSF yigaruriye ico gisagara. RSF yigaruriye igisagara ca El Fasher umugwa mukuru w'intara ya Darfur mu mpera z'ukwezi guhezi inyuma yaho igisagara ca Sudan kikiviriyemo kuva mu 2023 ico gisagara cariko kiragwanirwa n'izo mpande zibiri. Inkuru ya Nonmusa Maseko mwumva mwijwi rya Giselle Berwa. Iyo raporo y'ishami ry'ubushakashatsi ku bantu bari mu kaga muri kaminuza ya Yale's Humanitarian Research Lab yabonye ibimenyetso by'ubwicanyi bw'imbaga ndetse n'ibigaragara nk'ibidendezi by'amaraso byabamwe mu mafoto yafashwe n'icyogajuru kuva umujyi wa El Fasher watangira kugenzurwa n'ingabo za Rapid Support Forces. Isesengurwa ry'amafoto y'icyogajuru ryagaragaje kandi ibimenyetso by'akaga gakomeye abasivile bagiriwe muri El Fasher no mu mihanda yo kuvayo. Ibihumbi by'abantu baracyaburirwa irengero ndetse kandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC mu ntangiriro z'iki cyumweru rwaburiye ko ibyaha bikomeje gukorerwa muri ako karere bishobora gufatwa nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Igihugu ca Bangladesh cemeye agahembo k'amafaranga ku bantu bosubiza ibihumbi n'ibihumbi vy'ibigwanisho vyibwe mu gihe hariko haraba imyiyerekano yo kwiyamiriza leta mu mwaka uheze. Abategetsi bavuga ko inkoho zikomakomeye nanto zibwe mu bubiko bw'igipolisi mu myiyerekano yaguyemo abantu benshi yakuye ku butegetsi umushikiranganje wa mbere Sheikh Hasina. Ibigwanisho birenga 1,300 nivyo bikibura mu bubiko. Aho gashimwe kava ku bihumbi 4 by'amadolari ku nkoho nini gushika ku madolari 800 ku nkoho ntoyi. Igipolisi cemeye kutazoshira habona amazina y'abazobisubiza kigahamagarira abantu kwitaba ako kamo. Abantu babiri bararendye inyuma yo kugongwa n'imodoka yiraye mu bantu bariko baragenda n'amaguru hamwe n'amakinga mu izenga rya Oreho mu burengero bw'Ubufaransa. Umushikanganje w'intore hagati muri ico gihugu yavuze ko ukekwa gukora iryo bara yagerageje guturira imodoka yiwe imbere yuko ahagarikwa. Umushikiriza manza ajejwe kugwanya iterabwoba ariko arakora amatohoza. Abayibonye bavuga ko bari bamaze kubona ibintu bisa nk'ivyo ahantu heshi muri Oreho imbere yuko iryo bara rigwa. Nina urakoze Siria ke muhawe nayo kuri amakuru cyo kudushikiriza. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Tanzania. Imiryango y'ababuza babo mu ntureka z'imyerekano z'inyuma y'amatora irabandanya gutegura ingene izoshingura babo mu gihe abandi bakigandaye. Mu gisagara ca Mbeya umuryango w'umuganga umuhungu wiwe yishwe arashwe mu gikiriza n'abajejwe umutekano uvuga ko kumana inkovu y'amatora y'uyu mwaka. Uwo muganga avuga ko umwana wiwe yarashwe agiye ku ibutike. Avuganya na mugenzi wacu mu gisata cha BBC ikoresha ururimi rw'Igiswahili Robert Kipto. Tunaathirika kwa kiwango kikubwa sana kama familia kwa sababu nk'umuryango turababaye cyane kuko umuhungu twabuze niwe yari umwana wanje w'imfura. Yaravuye muhira agiye ku ibutike hari ku itariki 30. Amasasu acaravuga. Rimwe rimugema mu gikaraza acarapfa. Ubu rero turagandaye. No guhamba twarabuze aho duca. Inzira zose zari zazibiwe. Twari twugaranywe. Ejo niho batubwira ko ibikorwa bisubiriye kuba uko vyahora. Imbere yaho nta na kimwe twashobora gukora. Haba kujana ikiziga mu buruhukiro canke ahandi. Twabaye rero turaraba ukundi twovyifatamwe. Twagumanye ikiziga gushika hirya y'ejo. Ubu rero umwana yarashinguwe ariko nta nubwo twakoranije abantu kugira dutegure ariko twaramushinguye imva yiwe ikabiri muhira. Basi twabifashe uko ariko siko twabishaka mu muryango. Nubu n'ingorane ku muryango no kuri barumuna we. Kwao ni shida kidogo. Je, mbe mwaribaza yuko ibintu nk'ivyo byashobora gushika muri ivyo bihe vy'amatora? Hapana, ntabyo twari twiteze kuko iyindi myaka yose hacamwe akagorane ngaha canke hariya ariko ibintu bikagenda neza. Nta bantu bahora barasa amasasu. Naho byashika hakaba impari byaherera ngaho ubuzima bukabandanya. Ntabyo kwica n'ubwa mbere ibyo bintu tubibonye. Unaona kama kawaida? Mbali na familia yako, Uretse umuryango wawe, hari uwundi muntu wa hafi yakomerekeye canke yaguye muri izo ntureka? alipata majeraha au kupoteza maisha yake katika vurugu hizo?
Hapana, kwa mtu oya mu bandi bantu banje ba hafi nta wundi ingorane zabaye kuri uwo muhungu wacu gusa nta wundi ndumva, ariko ahandi mu babanyi nta numwe atakozweko atari we. Usanga ari murumuna w'umugore wiwe, uwundi akakubwira ati umuhungu wanje canke umuhungu wo tuvukana yarishwe. Nuko Wewe ni daktari. wewe uri umuganga, mu bikorwa vyawe vya misi yose warakiriye abapfiriye canke abakomerekeye muri izo ntureka? Machafuko hayo. mimi nilikuwa niko jewe nari nsanzwe ndi mwikonje, ariko bagenzanje b'abaganga nibo batubwira uko vyifashe. Batubwira ko begeranije ibiziga vyinshi ahantu hatandukanye k'uburuhukiro bwuzuye. Urumva yuko nabibwirwa n'abantu nizeye. Ungepata nafasi. Hamwe woronka akaryo ko kuvugana na Perezida Samia Suluhu Hassan, uwo mubwira iki? nafikiri kama ningekuwa na uwezo Ndabishoboye nubabwira ko boja ku meza yo kumvikana. Wewe nk'umukuru ni wewe ubazwa ubuzima bw'umwe wese. Habe rero imeza yo kumvikana hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'imigambwe itavuga rumwe nawo. Bavugane ingene umwe wese aronka uburenganzira bwiwe bwo kubaho. Kuko uburenganzira bwo kubaho n'ubw'umwe wese. Si wewe wenyene nk'uwo mu mugambwe uri ku butegetsi ufise ubwo burenganzira. Abandi nabo ngo bafatwe nk'ibikoko. kama ni wanyama. Tugume mu karere. Umuhari wa AFC M23 umaze kwigarura igice kinini cyo mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, wahaye akazi abacamanza barenga 350 mu karere ugenzura. AFC ivuga ko yakoze ivyo mu ntumbero yo guha ubutabera abanyagihugu barenga 12 baba aho igenzura. Uwo muhari ukekwa ko ushaka konkora ku karere ugenzura mu gihugu ca Kongo kugira kigenge, ariko wo urabihakana. Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo yavuganye na Oscar Barinda, umuvugizi w'umuhari AFC M23, abanza kumubaza uko ico gikorwa cyatunganyijwe. Twatanze ikizamini ku bantu bose bize amategeko baje gukora icyo kizamini ari abantu 460. Batsinze rero nibo twasohoye ejo ku munsi w'ejo, hatsinze 378. None abo baje kwiyongera kubahora bakora canke gusimbura abandi banyamategeko bahahora? Oya, muri abo harimo abari bahahoze, ariko harimo n'abandi bashasha. Abo bantu muriko murahakazi ubwo ntibiza gushimangira vya bintu bavuga yuko noneho akarere mugenzura ubu kariko karasa no kwiyonkora buhoro buhoro ku gihugu ca Kongo? Sibyo, twe turi mu biganiro na leta ya Kongo biri Doha, ariko ibice tumaze kugeramo bituyemo abaturage barenga 12,000,000. Tugomba kubaha service, tugomba kubakemurira ibibazo. Niyo mpamvu tukimara gufata Bunagana twahamagaye leta ya Kinshasa tunyaboneka, twebwe ntabwo dushaka gufata ibice, ahubwo mwemere ibiganiro dukembure ibibazo byacu nk'abakongomani. Leta ya Kinshasa kubyemera yaranze. Twamaze umwaka n'igice turi Bunagana tutarashyiraho ubuyobozi bw'ibanze. Komeze kwinangira kandi abaturage bakeneye service. Twatangiye gushyiraho rero administration, police nayo yarize irarangiza, nabo rero nabo barize bararangiza bakora ikizamini ubatsinze. Abo b'abanyamategeko. Ariko nyene nkuko bivuze Barenga, mwatanguye mushiraho ubutegetsi. Noneho muraje muriko murashiraho abantu b'abacamanza. Umuntu ariko avyihweza rero nk'abahora bibaza yuko koko mushaka kwiyonkora ku gihugu ca Kongo, ivyo ntubona ko bica bibaha ifatiro? Igihe cyose leta itazemera ibiganiro kandi ngo bishyiremo ubushake bufatika, ubwo ngubwo nyine izaba igamije ibindi. Niyo yanga ko abantu bava muri aka gace bakagenda ngo bagende bagere Kinshasa, babimye amapasiporo, babimye za laissez-passer, bafunze amabanki. Urumva abaturage ba hano barahanwe, icyo bita igihano kandi cya rusange. Tugomba kubaha ubutabera. Abo bantu muriko muraha ubuzi bazohembwa mu buhe buryo? Bazohembwa, hari banki ikora hano, hari yitwa Kadeko, hari n'indi banki z'abantu ku giti cyabo zirimo zirafungura, hari zo twenda guha ububasha kugira ngo zifungure zize hano, ubucuruzi n'ubukungu bwongere buzamuke. Ubu rero tuvugana twovuga yuko ejo canke hirya y'ejo ibiganiro birangiye abo mwahaye akazi batazobandanya gukora ari ukugira ngo babe barafasha gusa. Twebwe turabakongomani, ibyo turimo dukora n'ibyemezo dufata muri Doha bigomba guhabwa agaciro no mu byo tuzumvikana byose. Uwo yari Oscar Barinda, umuvugizi wa AFC
M23 ni saa 10:44 muri studio za BBC i London, saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Mu Rwanda muri sentare nkuru ikorera i Nyanza habandanyije kumvirizwa ivyabona bishinja Beatrice Munyenyezi yuguruje igihano cyo gufungwa burundu inyuma yo kwagirwa n'ivyaha vya genocide no gusambanya abagore ku nguvu mu cahoze ari gisagara ca Butare mu 1994. Munyenyezi yarungitswe mu Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika mu 2021 ngwaburanishwe kuri ivyo vyaha, ariko we arabihakana. Ni inkuru ya Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza. Umwe mu batangabuhamya bumviswe n'urukiko mu bashinja Beatrice Munyenyezi yazanywe n'ubushinjacyaha kuko uruhande rwa Beatrice Munyenyezi ruvuga ko muri 1994 umukiriya wabo yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mujyi wa Butare kandi atwite inda nkuru. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko iryo shuri ataryizemo. Uwo mutangabuhamya yabanje gusaba ko yarindirwa umutekano ngo kubw'impamvu ze bwite. Nyuma y'impaka ndende icyifuzo cye cyanzwe n'urukiko. Umutangabuhamya, umudamu ugaragara ko abyibushye, yahaswe ibibazo n'urukiko ndetse n'abunganira Munyenyezi. Yabajijwe nibazi Beatrice Munyenyezi avuga ko ntawazi. Umucamanza ati ku ndangamanota cyangwa birote wahaye ubushinjacyaha bigaragara ko igihembwe cya mbere mwari abanyeshuri 29, mu gihembwe cya kabiri mu abanyeshuri 30 waba wibuka uwiyongereyemo. Umutangabuhamya mu gusubiza ati oya ntawe nibuka. Umucamanza ati ongera witegereze uriya mugore uri hagati. Umutangabuhamya nawe ati ndi kumwitegereza ariko simuzi. Indangamanota y'uwo mutangabuhamya yashyikirijwe urukiko igaragaza ko yabaye uwa 4, ariko hakaba n'indangamanota ya Munyenyezi nayo igaragaza ko nawe yabaye uwa 4 barigaga mu ishuri rimwe. Umucamanza yamubajije niba hari undi munyeshuri azi, banganyije avuga ko ntawe. Yabwiye urukiko ko mu banyeshuri biganaga atabibuka bose, ko n'izina Munyenyezi ataryibuka ndetse ko n'abarimu bamwigishije atabibuka. Mu bibazo yabajijwe n'abunganira Munyenyezi nko kuba ishuri ryarayoborwaga n'umugabo cyangwa se umugore, yavuze ko atabyibuka, ndetse n'igihe umwaka w'amashuri watangiriraga muri 1994 na mbere yaho nabyo yavuze ko atabyibuka. Maître Bikotwa Brice ati turabona muri dosiye ya Beatrice Munyenyezi harimo fotokopi y'indangamanota yawe n'ikarita y'ishuri. Umutangabuhamya ati mfite umwimerere w'indangamanota gusa na fotokopi y'ikarita y'ishuri. Akora mu gasakoshi abyereka urukiko. Undi mutangabuhamya ijwi rye ryari ryahinduwe kandi atagaragara mu rukiko, yavuze ko yabonye Beatrice Munyenyezi ahantu hatatu, harimo kuri bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro Munyenyezi yabagamo. Yavuze ko Munyenyezi yatangaga amabwiriza yo gusambanya ku gahato abakobwa n'abagore mu cyumba cyo hasi cy'iyo hoteli. Munyenyezi yamubajije niba icyo cyumba yarakigezemo, undi avuga ko atahageze ariko ko yabyumvise mu nkiko gacaca, kandi ko abasambanyijwe babivugiye aho yari yahungiye kuri prefegitura. Avuga ko yabonye Munyenyezi inshuro 3 ko yari umugore ukiri muto wirabura, ariko ko ubu yabonye yaritukuje akaba inzobe. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango i Nyanza. Urakoze Yves Bucyana, ubu naho tubahonje kuri Runana rw'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa 4 twabateguriye buri ubuzima bwe rero n'ubwo umwana twite waba ukeneye kwitabwaho rwose aho. Ariko se yambishije agasanga umugabo wamuteye inda nubwo ntamuzi, byanze bikunze arahari nyine buri. Ariko ubwo wowe ntaho ukeka muba mwakoranaga ku mashansiye koko bushoboka? Ngewe se ngewe rero nyine ni saa 12:45 kuri BBC. Umuntu muzomenye ejo. Ubu naho dusubiza ijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'inkino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango.
mwereho neza mwese bakunzi ba BBC y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira igikombe kiruta ibindi ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League. Ikipe ya Liverpool yagarutse mu bihe byayo byiza itsinda Real Madrid 1-0 ku kibuga cya Anfield. Liverpool yashyize akadomo ku gukubitwa imikino 6 mu mikino 7 y'amarushanwa atandukanye ku wa gatandatu ubwo yatsindaga Aston Villa. Yakomereje umunyenga kuri Real Madrid muri Champions League iyibonaho amanota 3 ku gitego cyatsinzwe na Alexis McAllister, mu gihe myugariro wa Real Madrid wahoze muri Liverpool Trent Alexander-Arnold yarebaga umukino ari ku ntebe y'abasimbura. Ibitego byashoboraga no kuba byinshi, ariko kenshi Real Madrid yatabawe n'umunyezamu wayo Thibaut Courtois, ni mu gihe Jude Bellingham na Kylian Mbappe byabananiye burundu. Hagati aho Arsenal yo yagiye gutsindira 3-0 mu mujyi wa Prague ishoti ikipe ya Slavia Prague igera ku gahigo kayo k'imyaka 122 ishize. Mikel Merino yatsinzemo ibitego 2. Arsenal yuzuza imikino 10 yikurikiranye itsinda mu marushanwa atandukanye. No mukino wa kane yikurikiranyije itinjizwa igitego. Imikino ingana niyo yigeze kugezaho hari mu mwaka w'1903. Ku rundi ruhande ikipe ya Tottenham yateye ibitego 4-0 ikipe ya FC Copenhagen, ariko umunyezamu wayo Van de Ven niwe washimishije abantu kurushaho ku gitego kidasanzwe yatsinze ubwo yafataga umupira mu rubuga rwe agacenga abakinnyi 5 bose ba FC Copenhagen kugeza atsinze igitego. Ku wa gatandatu abafana ba Spurs bazomereye abakinnyi babo ubwo batsindwaga na Chelsea 1-0, ariko muri iri joro babakomeye amashyi menshi cyane bigeze ku gitego cya 4 cyatsinzwe na Joao Palhinha, nubwo Tottenham bakinaga abakinnyi 10 nyuma ya Johnson guhabwa ikarita itukura. Mu yindi mikino yarayibaye ikipe ya Atletico Madrid yatsinze 3-1 Royal Union Saint-Gilloise yo mu Bubiligi. Bodo Glimt itsindwa na Monaco 1-0. Juventus inganya na Sporting Lisbon 1-1. Olympiacos inganya nayo na PSV Eindhoven yo mu Holandi 1-1, na Napoli inganya na Frankfurt 0-0. Kuri uyu mugoroba andi makipe 3 yo mu Bwongereza arakina, harimo Newcastle United yakira Athletic Club, Chelsea yerekeza muri Azerbaijan guhura na Karabakh, na Manchester City icakirana na Borussia Dortmund. Mu mikino myinshi iteganyijwe, amakipe yose uko ari 6 ya Premier League ari mu gice cya mbere ku rutonde rw'agateganyo rw'uko amakipe akurikirana muri Champions League. Arsenal ni imwe mu makipe 2 gusa kuri urwo rutonde amaze gutsinda imikino yose 4. Inter Milan irashobora gusanga ku mwanya wa mbere Gunners hamwe na Bayern Munich zifite amanota 12 niramuka itsinze Kairat yo muri Kazakhstan. Mbibutse ko amakipe 8 ya mbere nyuma y'imikino 8 azahita ajya muri kimwe cya 16 kirangiza, mu gihe andi kuva ku mwanya wa 9 kugeza ku mwanya wa 24 azongera agahura mu kindi cyiciro cy'amajonjora. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze kandi Yves Bucyana. Mu kiganiro c'abagore cyo kuri no munsi twabateguriye cyo twagiranye na bamwe mu bagore bakoze ku rugomero rushasha rwo ku Rusumo rutanga umuyaga nkuba canke amashanyarazi mu Kinyarwanda mu bihugu 3 ari byo Tanzania, Uburundi n'u Rwanda. Abagore bakozeyo biganjemo abo mu vyaro bavuga ko vyahinduye ubuzima bwabo. Ni kiganiro mwateguriwe na Samba Cyuzuzo. Urugomero rwa Rusumo rubura gato ngo rufungurwe ku mugaragaro ubu rutanga amashanyarazi agera kuri megawati 80 asaranganywa n'ibihugu by'u Burundi, u Rwanda na Tanzania. Uretse gucanira ibi bihugu, uyu mushinga wagiriye akamaro abagore bawukozeho n'abakiwukoraho bava mu karere ka Kirehe mu Rwanda, komine Giteranyo mu Burundi n'akarere ka Kagera muri Tanzania. Aba bagore biganjemo abo mu cyaro bakoze kuri uyu mushinga mu mirimo itandukanye irimo ubwubatsi, ya tekinike, itumanaho, isuku n'iyindi. Louise Ndayizeye akomoka mu Burundi. We n'ubu aracyakorera umushinga wo gucuruza amashanyarazi kuri ibi bihugu 3. Yatubwiye icyo yungukiye muri uyu mushinga. Nahabonyemwo
amahirwe akomeye cyane yo guteza imbere akazi kanjye. Nahigiye ibintu byinshi, mfise umuryango wanje i Kigali, byansabaga ko nja gukorera ku Rusumo ahari amasaha 3 canke 4 ugenda n'imodoka wabasize i Kigali. Umukoresha wacu nawe yarabyitagaho, aduha ubushobozi bwo kugera ku Rusumo n'ubwo kuzagaruka kuraba imiryango yacu, bakaguhemba ku gihe, bakakuvuza. Ariko naho twagereye ku Rusumo, donc Ikirehe n'Ingara, abakozi twakoresheje umushinga wakoreshaga nawo wabafashe neza nk'uko nguko, ukabahemba neza kandi ku gihe, ukabavuriza abana n'imiryango yabo, n'ubushobozi bwo kuba bagenda nk'uko kujya gusura abaturage, gusura ibikorwa, ikaba n'ubushobozi bwo kugera aho bagomba kugera mu rwego rw'akazi. Ibyo rero byatuma umuntu akora akazi neza kandi ufite n'icyizere cy'uko ibintu byose bigende neza. Francine Uwingabire ukomoka mu Rwanda yakoze muri uyu mushinga mu gihe cyo kubaka, ubu ari mu bakozi bashinzwe isuku. Avuga ko umushinga w'urugomero ufite aho wavanye abagore baturiye umupaka nka we muri rusange, ndetse nawe ubwe by'umwihariko ko hari aho wamugejeje. Uragitanze kuko uyu mushinga turimo turi bihugu bitatu, harimo abatanzania, harimo abanyarwanda, harimo n'abarundi. Twebwe nahuye ko ndi supervisor nyine w'ahantu isuku nyine. Abagore bivanye mu bukene kubera ko umushinga baduha amafaranga menshi. Abagore twagize amahirwe tukabonamo akazi rwose pe, twiteje imbere nta kibazo. Ikintu cyihariye twakuyemo, twaguze ibibanza, dutera amakeya, tuba mu matsinda, ntabwo twabura amafaranga kubera ko baduhemba, tukajya mu matsinda tukiteza imbere n'ibibintu. Ntarajya kuri uyu mushinga ntabwo nari nzi ibintu by'amatsinda, nta nubwo nari nzi no kureba kure, ariko nagiyemo, naguze ikibanza. Abagore rwose rwatugiriye akamaro pe, rwaraje mu mupaka tubona akazi. Uragenda nyine ugatinyuka, ukiha icyizere ko ibyo ugiye mugomba kubishobora. Iriya poroje yaje n'ahangaha abadamu twitinya cyane, ariko imaze kuhagera tubona abatanzania, abadamu n'abarundi, natwe mu Rwanda turatinyuka, natwe tujye kubaza uko bimeze. Turagenda baduha akazi, turangije turanaprofita abadamu dutuye hano ku mupaka. Ayo mazu ni abayede b'abadamu bayakoraho, amazu barimo kubakira abaturage ni abadamu n'abakobwa nibo bayakoraho. Ubwo rero ikintu nsaba abadamu n'abakobwa ni ukwitinyuka, tukumva ko dushoboye ibintu byose, tubishoboye. Iyo utinyutse ibintu byose urabishobora. Uyu mushinga w'amashanyarazi ku rugomero rwa Rusumo ni umwe mu mishinga minini ibyara inyungu ku bihugu bitatu byo mu karere icyarimwe. Ariko nk'uko mubyiyumviye muri iki kiganiro, wunguye kandi uhindura ubuzima bw'abagore barimo bo mu cyaro muri aka karere k'umupaka hagati y'u Burundi, Tanzania n'u Rwanda. Ikiganiro cy'abagore cy'uyu munsi tugishoreje aha, naho ubutaha. Urakoze Samba Cyuzuzo, nabo mwariko muraganira. Ndabona Siriake Muhawe naye yagarutse muri studio kudusomera incamake y'amakuru. Sentare nkuru ya Amerika yatanguye kumviriza urubanza ku kibazo gikomeye cerekeye kumenya nimba President Trump afite uburenganzira bwo gukoresha ububasha bw'ibihe bidasanzwe mu gutangisha amakori ku bintu vyinjira mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko umutekano umeze nabi cyane mu karere ka Kordofan muri Sudani, inyuma y'aho abantu 40 biciwe, abandi amajana barakomereka mu gitero cabereye ku maziko El Obed ku mugwa mukuru wa Kordofan yo mu buraruko. Umukuru w'igisagara mushasha ho mugambwe w'abademokrate yatowe Zoran Madini yabwiye abamushigikiye ko intsinzi yiwe ishobora kuba urugero rw'ingene botsinda Trump. Nina. Urakoze Siriake, nanje ndabibutse ko imiryango y'ababuze aba mu myerekano yadutse nyuma y'amatora muri Tanzania ibandanya kwitegura gushingura abayo mu gihe abandi bakigandaye. Umuhari wa AFC M23 wahaye akazi abacamanza barenga 350 mu karere ugenzura mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru no musi yagarukiye ngaha, mwashikirijwe na Nina Iradukunda.
yarahagariwe na Mark Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon ku batashoboye kuyakurikirana yose murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko BBC News Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.